Kuri uyu wa gatanu Myandagaro 2023 ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Coriraq ryatunganije inyigisho z'imisi 4 zo gukarihiza ubwenge abakozi basanzwe bakora mu gisata cyo gutanga ingurane ku bantu ba mikoro make badashoboye kuronka ingwati ariko baja hamwe bakishingiriranira. Umuyobozi mukuru Eliab Fisimana akaba yamenyesheje ko intumbero y'iryo hugurwa ari gushira abakozi ku gihe kugira iryo shira hamwe rihatorera koyoko. Kuri uno munsi genekerezo rya gatanu hatangujwe formation ihugurwa ry'abakozi basanzwe bakorera mu gisata cyo gutanga ingurane na cane mu ngurane zitangwa ku bantu canka bene gihugu baba badafise ingwate bashobora gutanga ariko bakaja hamwe kugira ngo bashobore kuronka iyo ngurane maze bakishingiranira. Rero umuntu ntiyama amenya byose kandi uko ibihe bigenda birahera ibintu birahinduka, biraba ngombwa ko abakozi tubakaburira ubwenge kugira ngo mu bikorwa byabo vya minsi yose babashe kubikora neza maze nishira hamwe rihabonere akoyoko, kuko tuguma tubarungika kurondera abakiriya n'ubundi badafise ubumenyi buhagije ni hamwe uzosanga ivyo turiko turakora byose ari guhomba. Kandi tukaba ibi bikorwa twabikoze dufatikanije na Cordaid yo nayo yafashije mu gutanga uburyo kugira ngo noneho bikunde maze natwe dushobore gushira mu ngiro ibikorwa by'uwo umugambi Padfire ni umugambi usanzwe ushigikira iterambere ku bantu bakorera ruguru. Rero twebwe Coriraq ikaba yahisemwe gukorera ico twakwita mu kinofunofu chaîne de valeur dole abantu bakorera mu bintu vy'amata, kuvuga hariho abazitunze, hariho abakamyi, hariho n'abayagura mbere bakanayashora gushikaho bashobora kuyahingura n'ibindi bintu. Rero abo bose turakorana nabo. Eliab Fisimana akaba kandi yamenyesheje ko iryo shirahamwe ryo kuziganya no kuguranana rikorera mu gihugu cose kandi ritanga ingurane ku barimyi, ku badandaza, ku bakozi ba leta hamwe n'abandi bene gihugu bose bashaka kwitunganiriza imirimo. Dusanzwe dukorera nko mu gihugu cose, dusanzwe dufise tumashine bita POS dufasha abakiriya kuziganya mbere no kubikuza amafaranga baba bafise ku makonti yabo. Aha rero twebwe muri uyu mugambi tukaba turiko turakorera mu gace ka Cibitoke mu ntara ya Cibitoke hamwe n'Ibubanza, ariko kitabuza ko abakiriya bose basanzwe bari mu gihugu cy'u Burundi bashobora kutwitura tugakorana n'indi migambi y'iterambere uretse kuri ico turiko tukorera ku bijanye n'amata, ariko n'ibindi byose dusanzwe tubikora. Turatanga ingurane z'uburimyi, turatanga ingurane ku bakozi ba leta, ingurane z'ubudandaji haba ku bamaze kugera ku rugero rwisumbuye gatoyi canke n'abajya batangura. Twebwe twarashizeho n'ubuhinga bw'uko umukiriya amaze kuguruza konte akoresha nakijya gisata ca EcoCash ashobora gukura amafaranga kuri konte yiwe akayashira kuri konte ya EcoCash, mbere akayakura no kuri EcoCash akayashira kuri konte yiwe. No kuvuga aho abahagaze hose arashobora gukoresha konte yiwe atiriwe arakoresha yandi mafaranga.